kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga mu gitabo c'imigani igice ca 4 cose. Sinsigura ndasoma gusa nkuko ijambo ry'Imana ryama bitubwira, hahiriwe abasoma, hahiriwe n'abumva amajambo yo muri iki gitabo. Imigani igice ca 4 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 27, umutwe w'amajambo uvuga ngo imigisha ifatana n'ubwenge. Yemwe bana, nimwumve ukwigisha kwa so, mushire imitima ku kumenya uburyo bwo gutahura, kuko mbahaye inyigisho nziza, ntimukave mu ibwirizwa ryanje. Kuko nanje nabereye data umwana nyamwana, nabungabungwa ndi nk'ikinege mu maso ya mama. Kandi data yaranyigishije, arambarira ati umutima wawe ugumye amajambo yanje, witondera amabwirizwa yanje ubone kubaho. Wirongera ubwenge, wirongera uburyo bwo gutahura, ntukibagire kandi ntugatere ibitugu amajambo y'akanwa kanje. Ubwenge ntukabute, nabwo buzokuzigama, bukunde buzokurinda. Ikiri imbere ya vyose ni ubwenge, nuko wirongera ubwenge, mbere ivyo ufise vyose ubihebere ugutahura. Bushire hejuru, nabwo buzogukuza, buzoguhesha icubahiro niwabugumbira. Buzokwambika umugara w'ubuntu mu mutwe, buzoguha igitsibo c'ubwiza. Mwana wanje, niwumve wemera amajambo yanje, niho imyaka yo kubaho kwawe izoba myinshi. Nakwigishije inzira y'ubwenge, nakurongoye mu nzira z'ubugororotsi. Niwagenda, ibirenge vyawe ntibizokwagirwa, kandi niwiruka ntuzotsitara. Gumya ukwigishwa, ntukurekure, ukuzigame, kuko ariko ubugingo bwawe. Ntukaje mu nzira y'abanyavyaha, ntukagendere mu nzira y'abanyakibi. Yizibukire ntuyicemo, kevya uyirengane. Kuko badasinzira shiti bakoze ikibi, kandi n'itiro ryabo riraguruka iyo batagize uwo bagwisha. Kuko barya umutsima uva mu bigabitanyo, banywa vino iva mu muryano. Ariko inzira y'abagororotsi imeze nk'umuco wo mu gatondotondo, ugenda urushiza gukayangana gushitsa hakeye gose. Inzira y'abanyavyaha imeze nk'umwiza, ntibazi ico batsitara kwicaye ico. Mwana wanje, shira umutima ku majambo yanje, tega ugutwi ukuvuga kwanje, ntibikava imbere y'amaso yawe, bizigamira imbere mu mutima wawe. Kuko bibera ubugingo ababironka, no kunonoka mu mibiri yabo yose. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cose, kuko ariho ubugingo budodobiriza. Wikure ko akanwa kagoreka, n'iminwa ihushagirika uyishire kure yawe. Amaso yawe atumbera imbere, n'ibigohe vyawe vyerekeza imbere yawe. Usene inzira y'ibirenge vyawe, kandi ingendo zawe zose zitungane. Ntugatambamira iburyo canke ibumoso, ukure ikirenge cawe mu kibi. Imana ishimirwe ijambo ryayo, muhezagirwe n'ayo majambo mpwemu yera agenda abayagira abaganiriza. Ariko igikuru, mwige kumvira ijambo ry'Imana, mwige kurondera ubwenge uvuye mu ijambo ry'Imana. Murakoze kudutega yombi, kandi murakoze kubandanya gusangiza abandi ubutumwa bwiza. Muragahezagirwa n'umwami wanyu, n'umuremyi wawe, n'umukiza wawe, mu izina rya Yesu. Amen.